umukwe agency iramaze umwaka twatanguye turi abajene bagiye hamwe hanyuma biyumvira ikintu cyo gukora amwe mu mavaleur yacu navuga creativité navuga excellence twebwe bije ntoya irakora urubanza kuko nkuko nabitangwe ndabivuga ico tudashira imbere canke tudashigikira cyane muri umukwe agency no gukora ibintu uko abandi bose babikoze. Sasa iyo rero uzanye bije ntonya tukwereka gute ushaka gukora ikintu kiri unique mu mahera makenya ndasesaguye kandi tugakorera abantu bose. Okay, igitandukanye canke valeur ajoutée ku dufatiye ku yandi ma agence événementielle nuko twinjira indani cyane. Okay, mwaramutse nitwa Meshak Ndayisaba nkaba ajewe ndongoye umukwe agency mu buryo bw'amategeko. Ndi umunyeshure niga kuri Lumière mu Kinindo. Ego kujanye n'umwidondoro nibaza ko ari ibyo. Umukwe agency ni entreprise ni événementiel ikora ibijanye na événement ariko kandi n'ibijanye n'imanza zitandukanye, mariage, dote, anniversaire n'ayandi maseremoni atandukanye. Umukwe agency iramaze umwaka twatanguye turi abajene bagiye hamwe hanyuma biyumvira ikintu cyo gukora nuko twatanguye hanyuma ahaniniya icatumye twumva ko twogira ikintu dukoze nuko no munsi uretse yuko bigaragara yuko hariho besoin kanaka muri société nuko nk'abajene twavuze tuti inyuma yuko turiko turiga birakwiriye kandi birabereye yuko ari twebwe nyene twironderera ico dukora, twironderera akazi, twiremere akazi. Ego. Okay, umukwe agency nkuko navuze ni agence événementielle. La plupart yabo twari turi kumwe n'abantu twakuranye n'abantu twakuriye ahantu hamwe hanyuma mu vyaturanze muri uko gukura muri ubwo bwana bwacu nuko aho twari turi twarakunda gukora ama événement atandukanye bisigura ngo twari dufise ama experience reka vuge gutyo akwiye kugira ngo twumve yuko twokwiransa muri ico kintu ca événementiel. Hanyuma kandi nkuko nabivuze haragiye irumba iraguka turashamo ama ceremony atandukanye bivanye no kungena twabona ama ceremony ngaha mu Burundi ategurwa canke amafete n'ivyo nariko ndavuga vya mariage tukavuga tuti kwera iki hatobaho innovation muri zimanza zikorwa ngaha mu Burundi. Uko vyagenze kwa naka niko bizogenda kwa naka no kubundi naka niko bizogenda. Tuca tuvuga tuti reka tugishe mu bintu dukora kugira ngo tuzane bishasha kandi tutavuye mu karanga k'abarundi. Ego ahaniniya umukwe agency ico ishingiyeko niryo teka navuga iteka duha umuntu wese niteka duha umuntu wese muri rusange. Amwe mu mavaleur yacu navuga creativité navuga excellence navuga collaboration. Umukwe agency imaze ko organiza événement imwe ariko kandi turamaze gukora imanza zitandukanye za mariage. Ego amadefi ni menshi ariko kimwe gusa tumaze novuga ni kijanye n'imanza dukora ama mariage niki quelquefois biragoye kumvisha umurundi cyangwa umurundi kazi yuko ugira umufashe gukora urubanza rwiwe atekanye aba yumva yuko vyose yovyiruka byose yobikora byose yovyirukamwo byose
niwe yobikora muga kumva yuko yotekana hanyuma tukabimufasha akagera kuri mariage yiwe atuje ni ikintu kitarashobora kumvikana cyane muri mind y'umurundi. Okay, igitandukanye canke valeur ajoutée ku dufatiye ku yandi ma agence événementielle nuko twinjira indani cyane ahanini inya dukorera kuri kuciyumviro ca nyene urubanza ashaka iki agomba ikitoragira umwanya ukwiye wo kumwumviriza kugira ngo dushobore gukora exactement canke ivyegereje gatonya yukumwe nawe abigomba yukumwe nawe abishaka twumviriza umuntu twumviriza nyene urubanza cane hanyuma tugakorera ku vyiyumviro vyiwe. Ikindi twebwe kuri twebwe nta kidakunda nta kidashoboka imanza zose zirashoboka uko umuntu yiyumviriye urubanza rwiwe birashoboka ko ashobora kurukora kurya nyene yavyiyumviriye no mu vyo nokongera ko muri ku ma valeur ajoutée nibaza ko ari ico kucerekanye na budget twebwe budget ntoya irakora urubanza kuko nkuko nabitamwe ndabivuga ico tudashira imbere canke tudashigikira cyane muri umuko agency ni gukora ibintu uko abandi bose babikoze. Sasa iyo rero uzanye budget ntonya tukwereka gute ushobora gukora ikintu kiri unique mu mahera makenya ndasesaguye kandi tugakorera abantu bose. Ego nari nakivuze tugitangura impamvu twahisemo gukorera muri monde événementiel ni kubera yuko la plupart yabo turi kumwe ya team yose twakuriye ahantu twakora ama événement atandukanye menshi atandukanye vraiment hanyuma urumva kwiyorienta ngaho oye cari coroshe ko tushoka tucimbira n'ingoga. Hanyuma ikindi ni le besoin tubona iri muri societe yacu no munsi ku bantu bategura imanza bashika banyene urubanza barushe badashobora no kuryohererwa urubanza rwabo. Rero tuvuga tuti kubera iki ujya umuntu atotekana hanyuma urubanza rwiwe rukagenda neza hanyuma agashobora kuryoherwa umunsi wiwe neza atekanye. Team ya umuko agency yabaye formé bivanye na navuze ko twakuranye twari tuzinanye rero abantu mwakuranye ubuzi ama experience bafise ubuzi ama competence yabo rero twararavye bamwe mu bafise y'ama competence dukeneye hanyuma turashobora guhura hanyuma turahuza iciyumviro. Ego ma événement dutegura harimwo competition ingabirano yanje ni competition ihuza abana bafise ingabirano koko. Twavyimvire gute nkuko natangwe ndabivuga ni histoire itangurira mu bwana bwacu twakuze dukorera mu mpano zitandukanye aho twakuriye umwe azi kuvuza ivyuma uwundi azi kuririmba uwundi azi gucapa uwundi azi gutamba hanyuma tubona ivyo bintu nivyo twarabikoze mugabo hariho ikintu kanaka twarabuze navuga gute twarabuze accompagnement twarabuze abantu badushigikira kugira ngo ivyo bintu tubikomeze bamwe mbere muri twebwe baranabiheba tuje tuvuga tuti kubera iki tutofasha abandi bana bari nyuma yacu bafise impano kandi bakiri bato kubera ko nkuko mu Burundi bakunda kubivuga igiti kigororwa ari gito tuje twimvira rero turavuga tuti reka dushireho événement ihuza abana kugira ngo abana nabo bagire ijambo nkuko nari nabivuze ico umuko agency ishingiyeko ni iryo teka canke n'uburyo uwo muntu ni buryo dufata umuntu uwo ari we wese tukamuha iteka ribukwiye. Umwana twasanze ari ikintu kidasanzwe twokorerako mu kumuha ikibanza nawe mu kumuha ahantu ashobora kugira guserurira bya bindi Imana yashira muri we.
ico twizera nuko umwana wese avuka hariho potentiel Imana yashize muri we. Muri iyo potentiel naho dusangamwe ingabirano. Ikindi ingabirano yanje dukorerako ni uburyo uwo mwana tumufahoma kugira ngo agire impact muri societe arimo. Turakeneye abapartenaire, turakeneye abantu bafise umutima vraiment wo gufasha cane urunganwe rukiri ruto. Urunganwe niko kazoza kejo, niyo avenir ya bon. Okay, turakeneye abapartenaire, turakeneye abantu badufasha, turakeneye abantu badusutena, turakeneye abantu vy'ukuri bafise umutima wo gufasha runo rungano, kubera yuko niko kazoza kejo, nibo kazoza kejo. Rero nitwashobora gufasha aba bana bakiri batonya bizoba ivyikimaze cane gusumba mbere. So abantu rero bumva vy'ukuri bodufasha barahawe karibu, barahawe kaze kugira ngo dufashanye, kugira ngo dushobore kuduza izi ngabirano, dushobore guha iteka aba bana kugira ngo nabo bashobore gushitsa amaheve yabo, bashobore gushika mu ndoto zabo. Ego mu myaka 5 canke 10 iri imbere turifuza yuko aba bana turiko turafasha uyu munsi bazoba bafise ahantu kanaka bazoba bigejeje, kandi bashobora no gufasha nabo urundi rungano ruri inyuma, bazoba generation iriko iragira impact muri societe. Okay, mu myaka 5 iri imbere, mu myaka 10 iri imbere turifuza yuko twaba tugeze ku rugezo rwaho dutegura ama evenement manini yagutse, ayo dushobora gukorera ngaho mu Burundi canke tugakorera hanze, canke ama evenement dushobora gukorera ngaho mu Burundi mugabo akazamwo abantu benshi. Ego okay, information tutaratanga handi, tutaravuga nuko turiko turategura deuxième édition ya ingabirano yanje. Twaratanguye deja, twatanguye kwitegura, tubimazemo igihe. Turifuza yuko azoba ari evenement nini par rapport iyo twabonye, kandi tuzokwakira abana benshi, kandi tuzokora mu buryo butandukanye. Turiko turiyumvira, turiko turategura yuko ari evenement ishobora kubera ahantu habiri hatandukanye. Rero mwitegure. Turashimiye cyane Isanamu Media mwadutumiye namwe muri kino kiganiro.